sindamenya neza ko ari inzigo canke ishari bivanye n'amajambo y'uruhekerane ariko arava cane hakurya ya Kanyaru eka no muri bamwe bitwa ko bari muri opposition y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Aha ni mu gihe bariko barayaga amajambo asa nko kumengo afata minenegwe canke aradenigra canke agasuzugura ikibanza caraye gihawe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngene cubahiro Evariste Ndayishimiye. Nkoze kino kiganiro kugira dushobeze gutahuza abarundi abanyarwanda eka n'isi yose ishobora kuba yumva runo rurimi turiko turakoresha kugira bikunde batahure uburemere canke impamvu abene gihugu abarundi muri rusangi batahuye kuko hari kweki mwamwakiriye kurya musasi bitenge n'umwami nibiki agiye kuyobora Afrika nandi majambo menshi agaragaza ko harimo ukutamenya ndaza kujaniranya n'amajambo Gaston Sindimwo n'abandi bayobozi bari muri opposition n'abitangwa mu société civile bagiye barashikiriza arandwa canke kubijanye n'ihabwa ry'ubuyobozi canke nishikirwa ry'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngira ko nciye kwisonga ndabamenyesha ko urashobora gushikirwa kuyobora Union Africaine kuyobora canke guhabwa no mabanga umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yahawe bakakwankira. Ibi nivyo ngomba turabire hamwe kuko umengo benshi bavuga ati ni gouvernance rotative, nivyo rotative ariko hari amakondition, hari igihe igihugu gishikirwa kuyobora bakacankira. Nivyo nkeneye ko turabira hamwe kugira mutahure amajambo ari karavugwa baramuhaye vyageze kuri no ntibashoboye kuguha comtel baranagutora baranaduza amaboko baranavivura uja guhabwa burya bushobozi nkuko yabihawe twabibonye itariki 14 idrapo bijya bimenyetso vyose biranga kuri umuyobozi wa Union Africaine ubihabwa baramaze gukonfirma neza na neza ko atagasembwa ufise. Rero ngire ko nkeza umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi sindiko ndarangiza vuba kumukeza incuro zose azobayobora ariko kuri vora ya Union Africaine nzokwama ndamukeza ndamushira imbere kuko n'icubahiro kidasanzwe kuko niteka naho benshi batariko baravyumva. Gaston Sindimwo yarabajijwe kweki mutashikiriwe bitabaye muyobora n'ibindi vyinshi. Inyishu yishuye ni inyishu zigaragaza ko nivyo ari muri mu vya diplomasi canke ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uyoboye kuko umugambwe wose parti politique itari parti au pouvoir muri uwo mwanya bitavuga rumwe na leta ibihari cyane bikomoka muri uwo mugambwe kuko c'est un parti de l'opposition dimwe nuko biba bisigura. Rero vyifashe gute nagomba babwire ko hari amakritère imbere yuko ninjira cyane muri definition ya Union Européenne naho yatanguriye. Hari amakritère nk'akarorero kihuta kugira tugatangurane neza. Hari ikintu bita nababwiye ko Union Africaine murumva ko ari bihugu 55 les états membres ziyoboye ziri muri Union Africaine. Hama kuba ari ku mutwe umbwira gute ko umuntu ari ku mutwe w'ivyo bihugu vyose 55 ko ari poste canke cicaro gisanzwe si cicaro gisanzwe cyane ahubwo babivuga nibo baciriritse nibo banasanzwe muri brain nibo ariko barashoye kuba babivuga atari uko badatahura uburemere bw'iyo poste ahubwo bakabivuga kugira baminimize ico cicaro baminimize ayo mabanga umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yashikirijwe. Hari ibintu bita veto régional régional ni vya bindi nababwira ko Union Africaine mu biganiro nagenda cishamwo mu nyuma ndabemerera ko ngiye gukora ikiganiro neza na neza kivuga ku bijanye na Union Africaine ni biki ni gute abarundi bagezeho bamwakirana ugweze gushika kuri kuriya. Niyo mpamvu ndiko ndasigura bino bavuze rero veto régional ni ababwiye ko Union Africaine igizwe n'ama region politique canke ama region stratégique atanu ni nord hejuru hariya muri nord nyene hama muri sud hama muri est hama muri ouest eka na Afrika yo hagati ariyo centre canke centrale. Muri zo region rero ubu twege turi muri region de l'est iyi muri East African Community. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi canke u Burundi iyo baba babona ko atabishoboye ikintu kintangaza rero navuze ati n'inzigo mutahure ko babikora bivuga cyane hakurya Kanyaru mu Rwanda nibo bakamejeje barahaguruka cyane bako babivuga ariko ugiye kurana n'abantu babivuga mu mbabare mvuge ko mufise mind iciriritse mufise mind iri hasi cyane mufise
mufise ivyiyumviro bigufi mudatahura, ariko nico gituma gusesangura biba bikenewe kugira tubatahuze ibintu bimwe bimwe. Si poste afise si poste nto na gato, ni poste nini ya cane, kuko muri veto regionale mwari kwanka muri bihugu dufate nk'ibihugu bitanu cyangwa bitandatu biri muri region de l'Est, hari Rwanda, hari Uganda, hari Tanzania, hari Somalia, hari za Sudani, hari RDC. Nta muntu numwe yamanitse ukuboko yopoze ko kandidatire y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bavuga ati uyu ntitumukeneye, faiblesse nizi utu tujambo muri ko murakoresha ku ma Twitter, mukoresha ku ma réseaux sociaux, ku mbuga ngurukana bumenyi zimwe muhembegwa ba James Kabare babahamagariye, ntaco bitubwiye, biraciriritse, ni bigufi cyane, bigera ngaha bisumba mbere nito novuga ati n'ugwega inkoko itorerako, kuko inkoko niyo bavuga ngo ibona ibiri imbere yayo gusa. Ikigaragaza aho nyene ko binakomeye, mbega inama za Union Africaine zizoza zirabera hehe? Mbega ni giki nuwahe mugambi uzoba ugana kontina ya Afrika umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye azoba atavivuye? Hari ibindi bintu muvuga ukavuga nyene ukamengo ni since no kuvuga nyene kugira mwiryohere. Hama Union Africaine kwa datahura ubumwe bw'abanyafrika bumeze gute? Hatangwa ikintu citwa OIWA, Organisation de l'Unité Africaine. Wari kwarukuja hamwe nyene baharanira ubumwe bw'abanyafrika, ariho mu nyuma mu 2002 havuka Union Africaine, arico uno munsi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi abazwa uno munsi arongoye ari kwisonga. Union Africaine rero yavutse mu 2002 hariya muri Afrique du Sud, canke muri Sauza, kugira abantu babitahure neza, hari mu muji wa Durban canke Durban bivana no kugene umwe wese agiprononce. Aho hari igerekerezo rya cenda mu kwezi kwindwi, le 9 juillet 2002 niho Union Africaine yavuka. Rero ibihugu ndiko ndavuga kubijanye n'ubukomezi bwa Union Africaine, nago ndabwiye ko ari ibihugu biri écarté kuva 2024 gushika ino 2026, ari ibihugu byamaze guhabwa babisize muri suspense, muri suspense, biri muri pause, birapendinze. Harimwo Gabon, harimwo Mali, harimwo Burkina Faso, harimwo Niger. Igihugu cose kugira ntomore neza, igihugu cose gikubise kudeta cari muri Union Africaine baca banza bakagishira ku ruhande, naho arico coba cari muri ya zone ya ma region atanu. Muri ayo ma region ivyo bihugu vyari muri region ishikiriwe, ico gihugu kiba cyamaze guta ubushobozi bwo kuja gupostira nko mu kandidatire canke kugira amahirwe yo kuja muri bimwe muri ivyo bihugu biba bihiganwa. Rero benshi bumvise ngo ni ubuyobozi buri rotative, ngo ubuyobozi burazunguruka ariko ntibuzunguruka ku gihugu, kuko mu bihugu 55 ntibovuga ati gishikiriwe niki bo bitondeka gute. Bagiye kubitondeka uzosanga hatangura Algeria, Burundi buzoca buza mu vya mbere bisunze ziga ndome zihagarariye ibihugu. Burundi buzi nyuma Burkina Faso ku rutonde rw'ibihugu mw'isi, musanzwe mubizi cane hano muri Afrika. Rero bace bavuga ati okay, tutondetse ibihugu 55, hari ibihugu bitofa vyaranashikiriwe, ngira na Yesu yogaruka hirya yejo bitaranashikirwa, kugira egoisme canke ntidusantre cane ku bihugu, ko igihe usanga bitondetse ku ndome nk'ibihugu 20 vya mbere biva mu karere kamwe, bacavuga ati reka tugabure Afrika mu ma region atanu, ariyo nababwiye haruguru, hepfo, muri este, ouest no hagati. Rero iyi rotation ntiri ku gihugu, iri kuri region. Ubu rero region ya este ariyo twe turimwe niyo yarishikiriwe, hama igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu kirapoza candidature. Ndababwire ko muri este hamaze igihugu bimaze gutwara Union Africaine n'u Rwanda muri 2018 2019, nta kindi gihugu kiraja kuri vola. Nimba ntihenze mugabo ngo muco nuyo. Rero sigurira ukungena ibindi bihugu za Tanzania, RDC, zande n'izindi ziba ziriko zira concurrence Burundi, gacuza kuvuga ati ngo si ibintu vyoroshe. Nongeye kugira sindabicisha amajambo, ngire kwanza kunduge kwijambo rya Gaston Sindimwo ereka arakora ikiganiro ku rubuga gwitwa Umukubito, yishuye bamubajije ngo kubera iki ngo uvyumva gute ngo mu gihe umwe muyobora, ngira yakaravuga
sinzi ko yakavuga ubuyobozi bwa Iprona canke akiri muri buno buyobozi nyene, ariko yarabajijwe ko iki bitabaye mwe muyobora, ndibaza ko ara focusinga kuri Iprona canke nimba ari ubu buyobozi buhari mu gihe we yarakiri muri leta. Yishuye ngo si ibintu vyatari siwe gusa ngo mbangire ko nishura mbere n'abandi bavuze ati si ibintu vyatari kandi nta kintu na kimwe catari tugiye kuganyamwo n'ibindi vyinshi. Nagomba ndababwire ko ari ikintu catari. Agira akavuga ati ngo umwana wa mbere n'uwa nyuma ngo bose baravugwa, ariko umwana wa mbere n'uwa nyuma twemeranye basi gatoyi, mugabo je vyose ndavyemera. Iyo ni imvugo iri nea, ni imvugo igaragaza ko hari ikintu c'ipfunwe, hari ikintu c'imifunyunyo kiba kiri ku mutima, ku mushaha no mu bwenge, kiri sous la conscience. Kuko uje kuvuga ati ngo iyi telefone bakakubwira tukabona ko iyi telefone ni nziza iranazimvye mu gaciro urazi kizimvye, ugacuvuga ati ngo ngo zose ntizitaba. Ari nyishu wishura yo kwigovyora mugabo atari uko ari ukuri. Umuntu akuzaniye iPhone ya 18 kumbure, uvisa aga telefone k'amatushe, eka nawe yo bari Android mugabo gasangane bwa Android bumwe bwinciye ngaho. Mumbabare gusa sindi ko ndavuga ku mavi canke ku buzima bw'abantu, ariko nshaka gusa ni example kugira dutahure. Ugashoka ati iyi telefone imeze ngo aya ngo yo wanje yose nitaba, ngo aka k'amatushe kose nitaba, izo mvugo zirahari, ariko uritaba mgo banze wemere ko irya telefone kurenza, banze wemere ko irya telefone ifise options zidasa n'izawe, banze wemere ko irya telefone valeur yayo kwisoko kuyifise no kugira umuntu atimbisha gore telefone miliyoni 6, aro telefone y'umuriyoni, aro telefone ibihumba amajana n'amajana 5, aho tuwe tureka kuca à gauche à droite ngo turitaba. Turitaba mugabo hariho na estime, hariho na classe umuntu aba ariko. Ufise imodoka, ufise akaviti kagenda karata ama PS, umuntu afise BMW, umuntu afise les voitures de sport nkuko musanzwe muzumva hari abakinyi cyane bahembwa amahera menshi, ugacuvuga ati ngo twese tugira mu muduga. Mugabo class, imodoka, vi n'ibindi vyinshi ntibisa. Rero kuvuga ngo umwana wa mbere n'uwa nyuma baravugwa, mbe uwa mbere avugwa kuki? Ni eloge. Umwana wa mbere avuzwe mw'ishure bavuga bamutera amashugwe, nta muntu amwimyoza, nta giriki, nta simba umutima. Uri umwana wa mbere no kuri afishaje ntugenda kuraba kuko ubuzi ni admis d'office, mugabo uri umwana wa nyuma uvugwa swate hekiriya cana sinzi kunuko usanga ari ivumwe. Rero kurakompara abana umwana wa mbere n'uwa kabiri n'uwa nyuma ngo bose baravugwa nyakubahwa Gaston Sindimwe, mugabo wa mbere avugwa ategwa amashugwe, uwa nyuma akavugwa yimyozwa bavuma n'ibindi vyinshi. Izo comparaison rero ni comparaison novuga ati ziri neya, ni comparaison zigaragaza ko hariho in manque, hari manque plutôt igaragaza ko hari ikindi kintu kiriko kirakuvugisha kiri nyuma yawe, kuko uriko adimeta eske Uburundi bugiye kuronka koyoko. Akarorero ka mbere, mbe urazi igihugu gifise gouvernance, twihojeje ivyo nari namaze kuvuga, igihugu gifise gouvernance d'abord gifise estime. Ni igihugu ca mbere ubu honyene nabonye Bulos, Masad Bulos interview reka arakora kuri DW cakimenyesha makuru co mu Budagi, yaravuze ati twahora dukorana na Union Africaine, dusanzwe dukorana neza. Aravuga ibihugu Angola na Togo ubu hoho hagiye kujamwo, ubu hoho bigiye kuza biraca mu Burundi. Bacuvuga ati ngo nta kiniki. D'abord amanama ya Union Africaine azoza arabera nka iwacu mu gihugu, ari atumiwe n'umukuru w'igihugu cacu ariwe abazwa Union Africaine, amahoteli n'ibindi vyinshi ingenzi komsi. Nta kintu na kimwe gishoboye kubura, ntoshobora kuvuga ati ngo ico kintu ngo nta nyungu gifise. D'abord inyungu ubu Burundi nibwo buyoboye agenda 2063 ya Union Africaine, nta nyungu ihari. Gendurabe ico yasize umukuru w'igihugu imbere ya projet yashize imbere muri Union Africaine, ndayibasomere neza nkuko iri kugira simpave nza kubabesha, ni ngira amahirwe nkabona hiri gusa. Projet yiwe ihagarariye cyane kubijanye n'amazi, l'eau, assainissement, les femmes et la jeunesse. Ni projet itarigera ivugwako, ni projet itari bwigera ikorwako muri Union Africaine. Hari abazanye vya zone libre d'échange muri Afrika, ivyazanwe na Niger. Hari abazanywe ibintu vya ngo passeport africain, yari projet y'u Rwanda ya Paul Kagame akiyobora muri 2018, ariko yarangiye imunaniye, yarangiye Union Africaine atacikoze koko. Ni kintu ngira cari ngaho nyene yazanye mu gufana atize ko neza. Ariko ino projet y'umukuru w'igihugu irafise ama statistique, irafise ibiharuro, irafise vision, irafise ishaka gushika, irafise tout.
ni projet ifise thèse hypothèse ni projet iri de qu'on peut démontrer nk'akarorero yaravuze muri iyo projet nyene ndiko je naracize nararondeye iyo projet nyezina ndayisoma naho ntayirangije gusa baratanga nk'akarorero statistique zivuga ko imiliyoni zigera ku majana 8 z'abanyafrika nta mazi zigira ntizigira accès à l'eau et à l'assainissement. Dis-moi, c'est un projet méga kandi ni projet Union Africaine yakunze cyane gose kandi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yatanguje umugisha yatanguje kuguru kwiza kuko ubushinwa bwarakuye inyuma yaho yimikwa ubushinwa bwaciye bukura ku bihugu 50 imba ntihenze ibihugu vyaba 50 imba atari 50 vya Afrika bibayemerera ko bazoza baratwara urudandazwa mu bushinwa batarishe amatagisi sa ni bon débit n'ibindi vyinshi sinogenda ngaho ndabidondagure ko muhava mvuga ati none ukuna kuriya ariko nkoze kino kiganiro kuyanda batahuze ko Union Africaine saho gutuma umwana kandi si ikintu giciriritse nkuko benshi bariko barabivuga babiponda aha ndavuga ba Esdras ndavuga ba Pasi ndavuga ba Greg aha ndiko ndavuga ba les opposants ba bevra hariya ku matweet haro ba Greg lo Grek n'abandi benshi mbe mwafashwe n'ibiki mbe mu Burundi mwasubiye mu myaka ya cami n'ibiki écoute uvuze ko dusubiye mu myaka ya cami tambona kuciriritse nivyo ndako ndavuga IQ yawe biri hasi coefficient intellectuel yawe biri hasi cyane ati ni kubera iki nta kuntu uvuga ati ngo abantu basubiye mu bintu vya cami Uburundi bugizwe n'imico n'imigenzo utubahiriza imico n'imigenzo nta Burundi nivyandi mushika hiyo hanze mugatakaranga mugatangura guca mu nzira zidacibwamwo ugasanga bababwiye ko muca hamwe mugaca mwicira hari inyuma mukabona kari ubusirimu n'ibindi vyinshi akaranga kazokwamaho mbega ko mubabajwe n'ukungene umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yasasiwe ibitenge nuko gusa haba hariho izindi protokole n'ibindi vyinshi bari kumuririmbira reka tumurerure ari nabi wabo la jalousie en plus le ridicule noti pas kuba baramuteye iryo teka canke barabikoze nta muntu numwe batelefonye muhira ngo zana igitenge giruko urya n'umuntu yarongowe kubikora ni ibintu vyakozwe kuva kera ni ibintu bihari ni ibintu bikorwa n'ubu muri katolika babikora kenshi iyo borganije ikintu citwa urugendo nimba ntihenze padiri canke musenyeri canke ubarongoye ico gikorwa uwo munsi baramusasira ubwatsi bavyita gusezera mu kirundi cizwe ngo bavyita gusezera barasasa ubwatsi barasasa ibitambara barashira ibitumbatumba vy'igitoki ku ruhande baragira des trucs bigaragaza ko c'est des choses de la tradition ni ibintu bigaragaza ko tukiri mu muco n'akaranga ndundi rero uje nje ndababwiye ati ari ibintu ari des commentaires canke des critiques négatives mwaporta à l'endroit de la gouvernance actuelle mukavuga ku bijanye n'ubuyobozi mukavuga ku bijanye n'indongozi oui ucritica c'est bon mais quand tu critiques il faut la critique apporte aussi une solution wowe uje ukavuga iki kintu wapi projet bakakuzanira projet au lieu d'épouser l'idée tu n'es pas obligé yo kwepuza canke kwemeranya n'uwo mugambi no mugabo mu gihe utemeranya nawo canke wabonyemwe agasembwa kosora apana gukoma induru muri hiyo mu mahanga mufise ama projet ngo yaza Red Tabara okay nk'umugambi wanyu mufise wa Red Tabara wo gutera no kudurumbanya abarundi muba durumbanya mu mahoro twifitiye kuva mu 2004 ubu turamaze imyaka yababa 22 tuko turaja muri 22 dufise amahoro nta furushi isombe kera warazisekura ugahunga kane kugira uzozige canke ntuzonazige hari ibintu vyinshi twagiye turavamwo ubu dukengurukira ino leta ihari rero nukuri tureke guhendana twihojeje jalousie twihojeje inzigo y'inzikira musanzwe d'abord umwanka umugambwe umukuru w'igihugu ayoboye Burundi akomokamwo twihojeje ugwanko mwanka buno buyobozi buhari sino muri abarundi mwari mukwiye kunezerererwa iteka ryatewe igihugu mukihoza ko ryatewe nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye mukavuga ati iri ni iteka ryatewe igihugu c'u Burundi nkuko nababwiye hari ibihugu vyagiye birankigwa nk'ibihugu vy'abarabu hari ibihugu vyankiwe bivanye na comportement vyagizwe umengo ni Algerie
irimwo mu bihugu vyankiwe bishikiriwe muri iyi nyene pouvoir rotatif muvuga hari igihugu cashikiriwe ni bibiri mba atari bitatu vyarashikiriwe baravyankira bivanye n'inyifato mbega urazi ko haro n'inyifato ukora uri kurayobora Union Africaine bakabukwaka ubuyobozi ufise iryo teka watewe bakari kwaka nico gituma rero umwe bibaza ngo ni ibintu ngo blague ngo ni mandat de non c'est mandat de non mugabo umwaka ku muntu asanzwe agusesema ku muntu asanzwe ubonoga ugafunga isura ukamengo hari indimo ku muntu ubona ukumva ubuza amahoro ku mutima umwaka ni muremure ni misi 365 plus 6 urumva ko ni kiringo kirekire cyane umuntu umubona usize mu masahani 24 rero uratwirirwana n'umuntu udakunda utiyumvamwo utagize iki uba wadondomiwe indogombiraza ikuma hakaza n'iyindi gasubira rero si ibintu bito ni bito kuri mwebwe abaopoza ariko iteka yatewe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi iteka igihugu cyatewe igihugu cyacu ciza cy'u Burundi niteka ridasanzwe hama rero nukuri muri abarundi nkuko nama nababwiye nkengurukire kamatari naho benshi batabifata nkuko twe tuba turiko turabifata jewe sindi ngaho kugira mvuga ati umuntu ari trop negativiste n'umuntu negativiste nibiki ariko uravye amajambo Focode Pacifique nini nahazwe ba Esdras ba Antoine n'abandi benshi nashaka kugira amapibe hano bakora ibintu bakora nk'akarorero nama navuze Focode ni société civile Pacifique n'umuyobozi wa société civile muko Focode yamaze kuba parti politique Focode yamaze kuzana ibintu vy'amoko bisishaka kubigaruka ko mugabo mwarabibonye biba mwarabonye ko yataye akaranga n'akaranga mutima ka société civile iyoborana n'igihugu n'indongozi ni contradiza canke ipinge indongozi mu ncamake ntarandiriye ni mugabanye inzigo muze twubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kiri vierge kiri green kiragaragara kiracakenuye investissement kiracafite chance yo gukorerwa ibintu vyiza binyuranye n'izi ngane mutwirizamwo ingane z'amoko zitagira ubwenge n'amaguru twebwe generation twarahagurutse turababwira ati ibi bintu ni mu vyihoze ni muze dusenyere ku mugozi umwe ico nico gikuru ndabakengurukire rero bakunzi ba Fleury Podcast TV mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu bica kuri no rubuga rwa Fleury Podcast TV aho muba muri hose naho ntafasha kanya ko kubaramutsa nongera ndabifuriza amafungo meza ku ruhande rw'abakirisu no ku ruhande rw'abamizirima kuko amafungo yabaye speciale nkuko nabonye vyashikijwe n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo n'amafungo ari speciale yabereye ku munsi umwe urumva ko ino coincidence ntisanzwe ntivyari bikunzwe kuba ntivyari bikunze no kuboneka kenshi wasanga basumbana umunsi umwe canke ibiri canke n'indwi ariko dukenguruke twongera tubifuriza kuroranirwa mu miryango yanyu ndabifuriza ibintu bitatu ni amafaranga amagara ituze nitekane ciao ciao